Hello abakunzi ba Sandi Moja TV muraho neza abantu bacu turabakunda cyane murabizi ni Arvela kuri micro uno musi Imana yakoze ibikomeye twari twagiye kwakira kuri airport umwamikazi wa gospel mu Burundi nkuko maze imisi mubona bisirikira aha mubona hari abantu benshi baje kumwakira ibirori birashushe babwira aba journaliste batandukanye abastare batandukanye baje kumwakira tubona ibimenyesha makuru byinshi bitandukanye byaje kumwakira ndetse n'umuryango wiwe inshuti n'abagenzi bararyohewe natwe nka Sandi Moja TV nk'abakozi ba Sandi Moja TV nitwari gucarirwa za kwakira umumanager wacu umubosi wacu murabona ko ni ibintu byiza birasa neza turamuganiriza twumve ndabizi baranezerewe cyane turaza kumuganiriza tumubaze uburyo yiyumva abantu benshi bariko bararira biragaragara yuko bamukumbuye bimwe biteye ubwoba bariko barakorera amosozi naje mu mwanya ndarira ariko sinshobora kurira inyuma ya kamera ndagerageza niyo naje ngeze imbere ya kamera ndire nagerageza ngeze imbere ya kamera ndabe ko norira kugira ngo ngaragaze emotion mubone ko nanje nari nkumbuye boss wanje cyane nari nyene Wenda kuza uhapurira Yes, sir. Hello abakunzi ba Sandi Moja TV muraho neza abantu bacu turabakunda cyane murabizi ni Arvela kuri micro uno musi Imana yakoze ibikomeye twari twagiye kwakira kuri airport umwamikazi wa gospel mu Burundi nkuko maze imisi mubona bisirikira aha mubona hari abantu benshi baje kumwakira
ibirori birashushe babwira abajournaliste batandukanye abastare batandukanye baje kumwakira tubona ibimenyesha makuru byinshi bitandukanye byaje kumwakira ndetse n'umuryango wiwe inshuti n'abagenzi bararyohewe natwe nka Sandi Umoja TV nk'abakozi ba Sandi Umoja TV nitwari gucarirwa za kwakira umumanager wacu umubosi wacu murabona ko ni ibintu byiza birasa neza turamuganiriza twumve ndabizi baranezerewe cyane turaza kumuganiriza tumubaze uburyo yiyumva abantu benshi bariko bararira biragaragara yuko bamukumbuye bimwe biteye ubwoba bariko barakorera amosozi naje mu mwanya ndarira ariko sinshobora kurira inyuma ya kamera ndagerageza niyo ranje ngeze imbere ya kamera ndire nagerageza ngeze imbere ya kamera ndabe ko norira kugira ngo ngaragaze emotion mubone ko nanjye nari nkumbuye boss wanje cyane nari nkeneye kumubona yes of course mukomeze kudukurikirana muri benshi mukurikirana uburyo twishimye umuryango urishimye inshuti abagenzi barishimye ndabizi ko namwe murishimanye natwe kumubona Sandi kuri kamera za Sandi Umoja TV mukomeze kudukurikirana. Mumutega katikati. Sandi genda hariya kuri bash. Genda hariya kuri bash. Sawa. Sasa hapa sawa Alvira. tugoma tupate twese nuranje kamera kuri wewe na bikahari Yeah. Sandi, karibu sana iwacu mu Burundi. Ego murakoze cyane nanje ndishimye cyane nukuri Imana ibaho umugisha ntabyo nari niteze mungiriye aga surprise murakoze ndagewe cyane. Ikibazo ca mbere vyari vyatekanije yuko uza gushika ku kibuga c'indege saa 2:15 ko watevye cyane ushitse saa 3 saa 4. Bo twatebeye kwanza muri Kenya amasaha batubwiye ko twuririra ko siyo twuriyeko hama ngaha naho muri OBR bampagarikije gato irazi ko mvuye kure kameme nzanzanye ibintu byinshi nico gituma. Okay. Kumbure tugire ko tunibwira neza abari ko barakurikirana ama televiziyo yose ari ngaha wabwire Sandi ninde aje mu biki amafera amuzanye mu Burundi nayahe kuko ndabona inyakigwa yawe ntiyari yoroshe. Ego Sandi ni umurundi kazi navukiye mu Burundi nari maze imyaka 9 ntari mu gihugu ndi mu gihugu ca Canada ndi umuririmbyi wa gospel music umwami kazi wa gospel ndazi ko akukari kubashitura gatoya ariko nukubera ndi muri kategori ya music ya gospel music nico gituma nise umwami kazi wa gospel music nkuko nawe umugore wawe ushaka kumwita umwami kazi wawe yego na cyane Sandi abantu benshi ntibashoboye kwakira neza ni cyane baririmbyi kazi barimba gospel kuba mwaravuze ko muri abami kazi ba gospel ni kubera iki cyangwa wabyifashe mu gute igihe wumvise ko abandi batabyakiriye neza jewe nabibonye bisanzwe kuri jewe kubera nzige tumana byiyise ntabwo ari kwishira hejuru cyangwa ntabwo nuko ndi muri kategori ya gospel nico gituma nise umwami kazi wa gospel ntabwo ari kwishira hejuru. Sandi tuzi yuko nta mwami kazi abura umwami ese iyo wise umwami kazi umwami wawe nawe nuwe
umwami ni Imana Yesu. Ndi tukiri ngaho nyene ni watubwiye impamvu nyamukuru yatumye witwa umwamikazi wa gospel ni kubera iki wisuko washibye ko witwa umwamikazi nagisiguye ko nise umwamikazi wa gospel kubera ndi muri kategori ya gospel music. Ndi umwamikazi wa gospel kubera ndirimba gospel. Hanyuma abandi basanzwe bari ba gospel nabo nyene n'abamikazi ntibashimwe kuvyiyita mugabo uri muri rya kategori nawe uri umwamikazi wa gospel ko nico gikorwa cyawe ukora. Yego. Muri Canada uno musi wagiye muri Canada uno musi mu Burundi mu Burundi uzanywe n'ikirera ama project akuzanye mu Burundi naya mu Burundi nje kuririmba kuko hariya usanga bitoroshe nta support dufise abantu dushaka gushira mu ma video ngo badufashe mbo naciye kwanza ntimwakimbagije je sinje mva muri Canada ko iki mutambagije none yo mbo naciye muri Tanzania kurondera ama collaboration Imana yarabigiyemo n'ukuri vyagenze neza nubwo vyafashe umwanya munini ko baronka umwanya je nkawubura ariko renje kumarira ibikorwa ngaha mu Burundi kandi kubera ari hari muhira niho ofise n'ibikorwa byinshi nje kuririmba. Turabonye turabonye amafoto bisigura ko ari nk'igikorwa mugiye gukorana na Bahati Bukuku mbega ico gikorwa kiriho canke na mafoto gusa twabonye ku rubuga rwa ngurukana umenye hoho nimba ari kora bidosohoka ryari gikorwa je nibaza ko kiriho mugabo tukishaka kubivuga ko cyane ariko narateye intambuko hagenda hari asinaringe gufata ifoto gusa naringe gukora yego na cyane ko twabonye ko mwakiriwe neza mu gihugu ca Tanzania aho twabonye mu Eglise muko muririmbana na Bahati Bukuku mbega zari concert cyane oya bivanye nuko nari narakoze cover y'indirimbo ya Bahati Bukuku yarashimye kunyakira muri Eglise yuko ubuntu n'umupasteri aranyakira muri Eglise yiwe kugira ngo nje kuririmba ijya ndirimbo mwarabibonye ko yarangije no kumfasha. Okay, mu Burundi kugira umenyekane urakora cyane kandi ugakoresha ingufu nyinshi na cyane ko benshi tubabwiye ko tuje gutegera umuntu bitasandi bavuga ati umuntu utasandi ntawe tuzi ari abatakuzi mbega ugiye gukora iki kugira abantu bakumenye nyene bakumenye nkuko wita umwamikazi bakumenye nk'umwamikazi nico gituma ntashimye kuguma ndirimbira mu gihugu ca Canada kuko ntabwo vyoroshe yuko abarundi bose bomenya inje mu gihugu birashobora gushika nkakora ama concert birashobora gushika nkakora kijya kintu kizotuma kandi n'ibintu byiza indirimbo nziza n'ama movie yose twende kugira amenyekane nyene mu gihugu cyane. Mbega hariya muri Canada abaririmbyi b'abarundi kase nk'abarundi biroroha cyane kugira avuzwe ku radio hariya cyangwa ama television oya ntabwo sindabyo antuka ntabwo ndumva ko bavuze indirimbo zino canke nuko mwoba mutavugana n'amaradio cyangwa amateleviziyo muri kijya gihugu oya ntabwo ari ico gusa je nibaza ko ari kubera bivanye n'ururimi n'ibihugu arasa nibaza ko ari ico gituma tandirimbo zacu bavuza ko ntabyo botahura ibyo turiri. Okay, ugishika ngaha mu Burundi ngaha nyene kuri cy'imbege hari abantu bakwakiranya amarira adasanzwe bamwe bararira abandi barafatwa n'agahinda uze ko ari kubera iki nibigumbagumba byinshi ko bari bamaze imyaka myinshi batambona ni famille yanje ego na Jenny kawushije nahatswe gusa abuze gato ego niki kibibaza yuko warukumbuye mu Burundi mu Burundi nkumbuye byinshi nari nkumbuye abaho nari nkumbuye nyene ukungene hameze akabeho akayaga kaho abantu baho ninjya nzovyibuha cyane guhamara kiringo kingana gute nje guhamara ndashaka kumara ukwezi canke indwi zitatu tukabivana n'ibikorwa ngene bizogenda yego akabazo gatoye mu Burundi turafise abarimvyi benshi bakora gospel n'abarimvyi kazi mbega muba mufise nk'indoto ya hafi canke nka plan ya hafi yo gukorana n'umuririmbyi ubuhenga mu Burundi kazi nk'ubuzozo bwa mbere jewe n'ukuri nkunda kuvuga ati byose ni Imana yarapanze ko nzokorana n'abandi baririmbyi ba gospel bizokunda ariko atari ci Imana yapanze sinibaza ko bishobora gushika ariko ndavyifuza sinovuga ko ndavyifuza tugiranire ubumwe dukundane dushire hamwe nkuko mu bindi bihugu bibanye babikora. Musanzwe mufite Sandi Umoja TV hoho nta kintu mugiye kuyikorera kugira imenyekane cyane gusumba hari ikintu tugiye kuyikorera ndashaka kongeramo sishaka kuyivuga ko cyane mbwa bikunze nzogira conference shaka kongeramo ikintu cyo kukuza impano z'abantu gufasha abantu bafite impano tukaraba ngene nabo nyene bashobora kugira ico bakoze bakerekana impano zabo antuka tuzobivuga ko mu nyuma ngiye kubipanga ariko kizokengogwamwo. Okay, kumbure abandi baza kugira ijo babaje ariko je akabazo kanje kanyuma Sandi atari banga n'umupfasoni n'umwigeme
no comment ntabwo ibintu bya famille ntabwo shaka kubishira muri social media ariko urubatse canke se uracari no comment ntabwo shaka kubivuga ko mumbabarire sishaka gushira ibintu bya famille kuri social media ariko kumenya ariko warongowe nuko utararongorwa ntabwo nubatse okay